Itariki ya ndwi ukwezi kw'icumi na rimwe 2024 urubanza rwa Honorable Agathon-Rwasa uwahoze arongoye umugambwe wa CNL rukaba rurasivye, aho aba n'abandi iyi ariyo tariki twari twiteze kumenya ubutungane ico bugiye gushikiriza hagati ya Honorable Agathon-Rwasa be n'uwari asanzwe aserukira uyu mugambwe, ariko bidaciye mu mategeko ko twobivuga. CNL Girkwishaka Nestor twari twiteze uyu munsi yuko tuza kumenya umugambwe urabaye uwande biciye mu butungane, aho muzi ivyabaye muri uno mugambwe CNL wari usanzwe urongowe na Agathon-Rwasa, mu nyuma bikaza guhinduka ubaye umugambwe wa Nestor Girkwishaka, aho bitaciye mu mategeko. Aba n'abandi bakomeje kuvuga ati bino bintu nakarenganyo, bino bintu bibaye ntitubitahura neza. Aba n'abandi bakaba bavuze yuko umugambwe CNDD-FDD woba ubifisemwo uruhare. Ibintu rero byagenze gute, byifashe gute aya masaha tuvugana? Urubanza rwasivye ntago rubaye rukiba. Niki catumye urubanza rwa Honorable Agathon-Rwasa rusiba igihe kirekire yararindiye azi ko ruza gucibwa uno munsi bikaba bisivye? Akaba ari ryambere ise kuri Rise Channel Burundi, vyonda subscribe wahurubana natwe, uvyonde like kugira ngo turabe icasibije urubanza rwa Honorable Agathon-Rwasa. Ivyabaye muravyibuka, Honorable Rwasa afata urugendo aja mu gihugu kibanyi. Abasigaye ngaho basigara barakora inama kongre, iyo bise Kongre Nationale, ariko itari ciye mu mategeko, mu gihe musanzwe muzi yuko Kongre Nationale itegurwa ihamagazwa n'uburongoye umugambwe biciye mu mategeko. Honorable Agathon-Rwasa ahavuye bajya bashinga amateka 11 bari bahari basa nabirukanwe mu mugambwe, bategura ikoraniro kaminuza, biremerwa, aho benshi bakije mu ijisho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, bavuga yuko atakuntu ari kwemera iryo koraniro, mu gihe basanzwe bazi amategeko yuko ikoraniro ritumwako n'urongoye umugambwe ku rwego rw'igihugu, bisanzwe bizwi biri no mu vyanditswe yuko atawundi muntu afise ubasha bwo guhamagaza ikoraniro kaminuza. Uwo munsi ikoraniro kaminuza rirabaye, bamwe muri abashinga amateka bari birukanwe umugambwe CNL baratora indongozi yabo Nestor Girkwishaka bahishira imbere. Ariko ibi sivyo twashaka kugarukako kuri uno munsi. Ivyabaye uko vyagiye birakurikirana mwaravyumvise. Kizigenza umugambwe Honorable Agathon-Rwasa amaze kuvyumva yituye ubutungane, avuga ati ibi bintu nakarenganyo kakorewe uburongozi bw'umugambwe CNL, nakarenganyo niko kwitura ubutungane buratanga isango y'uno munsi itariki ndwi ukwezi kw'icumi na rimwe 2024. Kizigenza Honorable Agathon-Rwasa uyu munsi yari yitavye igihe cy'isaha 2. Aba n'abandi twari twiteze ko tuza kumenya ikiza kuva, twari tukirindiye kumenya ikiza kuva mu butungane, ico ubutungane buza kutubwira hagati ya Nestor Girkwishaka na Honorable Agathon-Rwasa uwegukiye umugambwe biciye mu mategeko. Ubutungane bumaze gukora umwihwezo bugasoma amategeko, nico twari turindiye kumenya uko biza kugenda. Inyuma y'akanya gatoya ibintu birahindutse. Vyagenze gute? Ako kanya urubanza rugira rutangure, abaraho batubwiye yuko hatanguye kuba akantu kameze nk'udahuza hagati y'abo bantu nyene bari mu rubanza, bavuga ati uri ku burongozi bw'umugambwe CNL ninde? Aba n'abandi ati yoba ari Agathon-Rwasa, abandi ati ni Nestor Girkwishaka. Ivyo batahurije ko ari benshi, aho batubwira yuko bashiye bafata umwanya wo kuvyumvira neza, bavuga ati n'urubanza uno munsi ntitworuca, reka turuhindure tugunguruze, tuzomanze tugire umwihwezo ukwiye neza, turabe bino bintu uko vyifashe. Akaba ari kimwe mu vyatumye urubanza bagungururiza ku itariki 4 ukwezi kw'icenda 2025. Abaraho inyankamugayo zimwe sanzwe ziri ku ruhande rwa Rwasa
n'izari ku ruhande kwa Nestor Girkwishaka bavuga yuko akaruru kabaye kenshi, bavuga bati ibi bintu ntibishoboka, igihe kiratujyanye. Abacamanza bamaze kubona abantu mengo baragumutse, ico baciye bakora, baciye bafata umwanya bavuga ati barihereranya, bavuga ati bino bintu tugiye kure, reka tunguruze isango. Urubanza bararuzana hafi, nubwo atari hafi cyane, barushira ku itariki 27 ukwezi kwa kabiri 2025. Aba n'abandi bavuga yuko n'ubundi atacitezwe kizova muri urwo rubanza, kubera ukuntu ariko batera barusunikira kure, kandi bazi yuko amatora agira abe ubuvuba. Babona yuko atacizere kinini boha Kizigenza yari asanzwe arongoye umugambwe Agathon-Rwasa. Babona yuko ibintu bitera bija ku yindi ntambwe idasanzwe. Mbibutse yuko kuva umugambwe ugiye mu maboko ya Nestor Girkwishaka, abanywanyi babaye bake cyane, wari usigaye ufise ababanyi bake cyane ugeranije n'igihe wari ukirongorwa na Agathon-Rwasa. Ubu rero amakuru mwomenya nk'abakunzi bacu nuko urubanza rwasivye. Abari biteze kumenya ibiza kuva mu urwo rubanza no kurindira iyo sango igeze, naho tubona ibintu bitazoba byifashe neza kubera iminsi itera igenda. Reka rero nshimire mwebwe mwagerageje kubana natwe, mwakoze kubana natwe nk'ibisanzwe. Ni Frank Cruise Shani Burundi, naho utamu bindi biganiro. Ciao ciao.